Olivier Suguru. Umushingamateka Olivier Suguru niwe yongeye kwizerwa kuri 18 Ruheshi umwaka wa 2025 n'abarwizatunga b'abarundi ngo abandanye arongora ikigo c'abarwizatunga CFCIB. Akaba yatowe ku majwi 52 kuri 81 y'abari bitavye ayo matora. Mu gihe bo bariko bahiganwa Donatien Ndayishimiye yaronse amajwi 28 kuri 81. Icegera c'urongoye CFCIB akaba atahindutse kuko atawundi yitoje muri ico kibanza, akaba yagumye ari uwitwa Deosibomana. Aba babiri bakaba zorongora ikigo CFCIB bafadikanije n'urwego bita Conseil de Surveillance hamwe n'urwego bita Comité de Surveillance. Aha Olivier Suguru aratubwira ibisata bigwiza ubutunzi bagiye kuzoshira imbere gusumba ibindi. Hariho ivyo twashoboye kurangura kandi hariho ibibazo bimwe bitashobora gutora inyishu, mugabo turizera neza ko muri imyaka 3 tugiye gutangura tuzoshobora gutora inyishu kuvyerekeye ibisata tugiye gushira imbere gusumba ibindi. Ni bisata igihugu cashize imbere, ni bisata tubona yuko bizoduza umwimbu bikanatuma igihugu gitera imbere. Igisata ca mbere ni gisata c'uburimyi n'ubworozi, aho twifuza yuko hazoba amahinguriro menshi azoshobora kuzana imitahe mu gisata cyo guhingura ivyo twirimira. Igisata ca kabiri cyashyizwe imbere n'igisata c'ubutare, kugira ngo turabe yuko imbona kazoza leta igihugu yashize imbere yo gushira dushoboye kuronka igihugu cifashe 2040 n'igihugu giteye imbere 2060. Nivyo bisata bibiri rero tugiye gushiramo ingufu gusumba ibindi. Ivyo rero bica bijana n'ivy'amahinguriro. Amahinguriro tuvuze amahinguriro abantu babitahura kumwe. Hari amahinguriro y'ivyo dusanzwe twirimira, hari amahinguriro y'ivyo bimwe vya matière première dushobora gukura hanze, hariho n'amahinguriro kuvyekeye ivy'ingenzi. Iyo tuvuze rero l'industrie touristique biri mu vyo tuzoshobora gushira imbere kuko bizotuma n'ibi vy'amafaranga mva makungu azoshobora kwiyongera. Novuga rero mu ncamake ko tuzoshira imbere ibisata bibiri mugabo bica biza vyunganirwa n'ivy'amahinguriro: l'industrie de transformation, l'industrie de transformation agroalimentaire, l'industrie minière et l'industrie touristique. Olivier Suguru arongera akamenyesha ko mu bijanye n'urudandaza ndengambibe ibitari bike ngo bimaze gukogwa. Nivyo ari bimaze kurangurwa, ndetse nagomba ndabishimire cyane leta y'u Burundi kuko hariho inzitizi zishika 10 cyane zari hagati y'urubibe rwa Kongo n'igihugu cacu. Izo nzitizi zaravuyeho, mugabo ico twita mu gifaransa les barrières non tarifaires ni ibintu vyama imisi yose umuntu akurikirana kugira ngo ku munsi hari inzitizi zihera hakaba n'izizi zivuka. Nico gituma rero tugiye gushira imbere cyane kugira ngo twame dukurikirana ku munsi yuko izo nzitizi zitasubira kugaruka. Ibindi n'isoko rusangi turi kuyamwe n'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, nivyo hari utubazo tumwe ari ivyo vy'amadouane vy'amatagisi tuzokwigira hamwe n'ibihugu dusangiye umuryango n'amachambre de commerce. Cyane hariho chambre de commerce twese duhurikiyemwo yitwa EABC, aho ari chambre de commerce y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Twebwe rero turavugana cyane, dusanzwe turicegera ci mukuru w'iyo chambre de commerce ya EAC kugira ibibazo byo bihari mu karere tubitorere inyishu. Turafise rero umwizero no kwishima kwinshi kubera ko hariho ivyamaze gushirwa mu ngiro n'igihugu bya dialogue biye twita cadre dialogue public et privé, kugira ngo dushobore gutora inyishu ibibazo bisanzwe bihari kugira ngo igisata cy'abarwizatunga kibe koko igisata fatiro kugira ngo duteze imbere igihugu cacu, kugira ngo tube le poumon et la locomotive du développement.